Yesu ashimwe cyane. Narafashwe n'indwara ya sitoma baragira n'endoscopy. Oh, hallelujah. Kubiriza neza. Kuko ndishimye cyane kuba numva nakize, kuba numva meze neza ubu kuko sinari bwigere ndwara igihe kingana uku kose. Harageze n'igihe ntagitambuka ntakinavuga. Mugabo naguma nizera Imana kuko Imana nishoboye byose. Uko niyo ndwara yamfashe sinomenya n'ingene yamfashe kuko je ndafungura gusa uko nyene byamfashe nari ndyamye mu ijoro mejeje gusenga canumva ndabuze amahoro, canumva n'umutima wose uri kuriruka. Hama candagenda ndadodora kuri chambre ya mama ndamubwira nti ngo umfashe dusenge kuko numva umenga ndi muri izi eta umenga ngirente. Araza aramfasha turasenga ariko numva umenga mu mwanya ndagize amahoro gatoya. Buke bamaze kunjana kwa muganga kungira endoscopy basanga hariyo dukomere muri esitomac. Basanze hariyo dukomere ndagira ubwoba ndavuga none ibi nibiki. Hama ndabandanya ndafata imiti bampaye, basha imiti bampaye mugabo nkumva esitomac umenga irapisa agahengwe ariko hacazamo ibindi bitero cantangura kumva mpema nabi, cantangura kumva haje akantu ngaha ane kazibira misi yose nkaba numva ntafise amahoro mu mutima. Hatangura rero no kuza n'ibindi biriyagrava mbuze imiti yo ngaho igacizimba. N'ishuri ndaheba kuko niyo nari ngitangura mu wa mbere wa Universite. N'ishuri ryose ndaheba, ndaririmba no muri chorale kuko narakunda chorale cyane ariko ntangura kumva biriko biramvamwo kubera ubw'inguvu ziko ziragenda nkumva ntagitambuka ntakicicara ndumva nyene nihebuye ubuzima bwanje bwose buheze ariko nkaguma nizera nguma nyene nespera nyene nguma nizera ariko nkumva nyene inguvu ziko ziragenda. N'ubwa mbere je ngwaye ukwezi kose n'indwi zibiri ko iyo esitomac yaramvuna n'umugongo kwicara gutambuka. Ndi umuntu akina basket, ndakina basket nkina muri ekipe y'igihugu muri Gazelles ariko ku bwa siporo nkora candaraba ngene ntakiva no mu nzu ngo ntambuke no mu rugo n'ingene niruka kuva mu cibitoki gushika ikiriri ubu bitagikunda numva birambabaje cane. Rero ndashima cane, ndashima Imana kuko yabaye hafi yanje kuko ngene nashitse ngaha uno musi ni rya kabiri nje ngaha. Nshima Imana ko namenye Profete Joshua kuko kugira ndamumenye ntahora ndamwumva uko nyene kugira ndamumenye kuko ahantu nisanze ndahazi kuko nama mu Ngagara hose ndahazi nyene. Rero kugira ndahamenye n'umuntu bakorana na mama yambwiye ati kuko ibi bintu biko biramutera sinumva ko ari esitomac yonyene harimo n'ibindi bitero ati uramujana Profete Joshua azomusengera kuko nawe igihute cayonza abona ari ngaha. Mvuye ngaha naraje ngaha mardi mbona abandi bariko barashinga intahe bavuga ati twari twaje mardi passé ati twaje gushinga intahe no musi. Ndavuga ati Mana nanje nkoreye igitangaza mardi iza nane ndoze gushinga intahe. Bavuga bati umukozi w'Imana naho atarashika muizere ashitse aza gushika avuga kirya nyene wasavye Imana aje ca ndasenga kurya nyene ndasenga numva amarira arandenze numva ivyishimo vyinshi. Ako kantu kari ngaha anye karagiye mu izina rya Yesu. Ndavuga ati kugira mbone ko vyakoretse kubera ko ntagenda umwanya munini naza n'imoto nkataha n'imoto ko sinashobora kugenda umwanya munini.
mama yari yampaye amahera akwiye yo kuza gutaha no kugenda byose, ariko sinigeze ndayakorako n'amaguru kubw'igitangaza c'Imana, kuko navuze nti kugira amenye ko nakiza nza gutaha nshike muhira n'amaguru. Ndagenda buke buke ndashika muhira numva kandi meze neza, ndavuga nti mardi nkeneye guca gushinga intahe no muhira. Ndababwira nti Prophet Joshua naho mutamuzi ameze uku arakiza abantu, ngo oya ngo ivyo ni ivy'iwawe ngo ibiki. Ndababwira ni kubera mutaramubona mwe ntaco kazima je namwiboneye, kandi mardi nzoja gushinga intahe uno musi. Mardi nari mfise ishuri ariko narisivye kubwo kuza gushinga intahe, kuko nari numva nshaka gushinga intahe. Warasubiye no kwishure? Yego natanguye urukundo rudasanzwe kandi igikorwa ca Yesu nikirarangira n'ubu. Nari maze iminsi myinshi ngwaye imyaka 2 muhira, nari narahahuze sinashikaho, nshitseho n'imbere y'umuryango wacu ubona indi vyimba ngenda meze nabi cyane. Imyaka myinshi nari mu gahinga, naguma ndaraho bwije, ariko Yesu yaragiye neza. Naraje ngaha baransengera, barambwira ni intahe muhira byaheze. Ku by'ukuri naratashe muhira, ndaryama muhira, ndabona inda ntiyasubiriye kuvyimba kubera nari naragwaye ndarenza igipimo mu ndi wanje, nimba ari biki byariyo sinzi. Nari narihebuye cyane, narabona ko ntazokira. Yesu nahabwa icyubahiro. Ego n'ubu ndi muhira, ndukuri ndashimira Imana. Yesu nahabwa uhoraho data, nijyo sengesho jiwe mwanafunzi begi ryawe ryo baririye. Iryo niryo sengesho jiwe begi ryawe ryo baririye. Iryo niryo sengesho jiwe begi ryawe ryo baririye. Iryo niryo sengesho jiwe, iryo niryo mwema dutakira. Begi ryawe ryo baririye. Oh hallelujah. Landro sakale mandroka.